numva mfise umunezero udasanzwe gusubira guhagarara imbere yanyu kugira ngo tubandanye eh, dusangira ijambo ry'Imana. Iyi ni indwi ya kane. Ni ukuri turashima Imana, ukwezi kuraheze turi ngaha tuko turiga tuko turigishanya, dufashanya kugira ngo tushirizeho kumenya no gutahura ico Imana itugomba ko nk'abigishwa ba Kristo. Reka dusenge. Mana, turagushima, turaguhimbaje, turagushize hejuru, turaguhamagara kugira ngo ubane natwe, uduhe Mana gushizaho gutahura ibyo ugomba kudutahura byose. Mana nzima, bidufashe gukura muri wewe. Uzoba ukoze, nushimwe, nuhimbazwe. Amen. Ukwezi ni kunini, twabonye ibintu byinshi cyane. Imbere yuko tubandanya, nashaka ndabaha akanya kugira ngo nimba hari umuntu afise ikibazo ku byo tumaze kubona mu ndwi zitatu zaheze, canke nka commentaire yashaka kugira, murahawe ikaze. Uyu ni umwanya wanyu, hama ca tubandanya. Tuva tubigira kwa kundi twarafuha pasi, nta kibazo, nta commentaire. Hari urashobora kubaza ikibazo wewe ufise, canke urashobora kubaza ikibazo wibaza ko abantu baba bafise mugabo batinye kubaza, ugasanga birabafashije. Amen. Kumbure ngomba mbaze ikibazo kiri sinzi ko turaheza kwiga, ngira inyishu noyironka imbere, mugabo ko turonsa akanya k'ibibazo nibaza ko nobaza. Tumaze iminsi twiga umwigishwa wa Kristo, hama mu byo twize byose twagiye turabona ukungene kwiga bikenewe, kwiga ari byiza kugira ngo dushishikare tumenye uko dukwiye kuzana abandi kuri Kristo, canke kuba babandi Kristo yatubwiye ngo nimugende mubwire amahanga. Rero ikibazo mfise gihagaze ngaha. Muri Bibiliya twarabonye abantu babwiye ubutumwa, kuko Kristo, igihe Kristo yari ngaha muri ino si, harabo yakiza akaca babwira ati nimugende. Hari n'igihe yababwira ati ntimuvuge, mugabo bo bakavuga ati turavuga tu. Bisigura ko kuvuga Kristo no kuvuga ubutumwa ni ijambo novuga rimwe rivuga ngo Kristo n'uyu. Kristo yakoze iki? Kristo ni umuntu ameze, nuko ndamwise umuntu, ni umuntu ameze gutya, ni umuntu akiza, yatuzaniye agakiza, ibintu nk'ibyo. Ukavuga Kristo uko wamubonye, kandi kumbure urugezo rwose umuvuzemo hari uwo kwizera. Rero twarabibonye mu ijambo ry'Imana, abo yakiza bose bakagenda bakavuga ngo nimuze murabe umuntu yavuze ibyanje. Par exemple, wa mugore w'umusamariyakazi yaragiye ariruka, nta vya Kristo birebire yarazi, nta jambo wovuga ngo yasomire akaritahura, mugabo yaragiye kuvuga. Kandi ijambo ry'Imana riratwereka neza ko hari abizeye kubwiwe, mugabo bamaze kuza bakumva Kristo baca baramuga ati burya ntitwizeye ku bwawe gusa, hari uwakurushije. Mugabo urumva ko yari yakoze igikorwa. Nowa mugore Mariya yagiye kuri Kristo, kuraba Kristo, yaje avuga ati yazutse. Iyo ni inkuru nziza yo kugira ngo bamwizere. Rero tukabona n'abandi bafashe igihe cyo kwiga. Paulo yarafashe igihe cyo kwiga, intumwa zafashe igihe cyo kwigana na Kristo, ijya myaka 3 Kristo yamaze inari kumwe nabo. Nkavuga nkabaza, mbega igihe cyo kuba umwigishwa ni ryari? Igihe cyo kuja kubwira abandi inkuru nziza ni ryari? Ni gute
mu gihe cacu ubu mbega iyo nkuru twoyivuga twisunze imyaka twize, twoyisunga bivanye n'uko twamumenye, twokora iki umwigishwa mwiza kugira, kuko objectif y'umwigisha no kuja kubwira abandi. Ico gihe ikibazo ciza cyane, ikibazo ciza gose. Ibi turiko turiga byaragaragaye neza ko umenga hariho ukungene bigenda kugira ngo umuntu ashike ahantu ahindura abandi kuba abigishwa ba Kristo Yesu. Twabonye nimuze murabe, nimuze mukurikire, nimuze mufe, nimugende muhindura abantu abigishwa ba Kristo. Ariko avuze ko none ko Kristo Yesu muri Yohana umenga chapitre 4 inkuru ya Kristo Yesu ari kumwe n'umugore w'umusamariyakazi, bamaze kuyaga bakavugana, tumubona aciye haguruka acaragenda atangura kuvuga. Nta hantu tubona yaraciye muri ayo ma etape kugira ngo ashika ahantu agenda kuvuga. Ikibazo ciza cyane gose. Uburyo nocishura gukurikira abandi murashobora kumfasha niyo mwumva ko hari ikintu mwoterera mu byo ngomba mvuge. Objectif y'iyi class ni novuga ngo ni gusubira kwicara tukiyumvira kuri twebwe nyene. Ntituragera ahantu tugenda guhindura abandi abigishwa, twebwe ukunyene. Twebwe jewe nka Shadrach ninahazwe ubu ko nakurikiye umwami Yesu, ni giki sabwa gukora nka jewe. Novuga ngo canke nimba jewe Shadrach ndongo ishengero canke mu kuba kanaka, mbega ibi twize vya ingomurabe, ingomunkurikire, ingomufe n'iryari bishobora kumarira akamaro mu gikorwa canje ndiko ndakora mu gutegura abantu abigishwa ba Kristo Yesu. N'iryari nomenya ko umuntu ariko arakurikira, n'iryari nomenya ko umuntu ariko arirabira gusa, kuko kuraba birabaho. Narabasangije ubuzima bwanje kuva nkivuka, ngene navukiye mu muryango kijijwe muri Anglikane, hakurikira abavyeyi, gusenga, nkaba muri chorale, nkabasenga, haje amagu biblique. Mugabo naratahuye neza ko iyo myaka yose sinari umuntu nariko ndakurikira Kristo Yesu, ahubwo n'umuntu nariko ndaraba gusa, kuko nta vyamwa byampwemu yera washobora kumbonako. N'iryari natanguye gukurikira umwami Yesu nari babwiye nigihe nizera nkemera ko ndi umunyavyaha, hama nkugurura umutima wanje Kristo Yesu akangenderera, hama akampa agakiza, hama nkatangura urugendo rwo kubana nawe. Ikindi naco muri urwo rugendo rwo kubana nawe harabayeho guhinduka rero, guhinduka muri caractère, guhinduka mu ma priorité y'ubuzima. Kera nari mfise ngene nashaka kuba, kera nari mfise inzozi zo kuzoba umuntu w'umudandaza akomeye gose. Nico gituma narize logistique muri université, kugira ngo nzobe umuntu nyene akomeye afise ibifaranga vyinshi. Ariko ibyo bifaranga vyinshi uburyo nari ndabikeneye, nari nkeneye hahandi ninjira nko mu kabare. Ninjira nko mu kabare bakavuga ati Shadrach kabisa arashitse, bakanyita ngo na president. Bona ibintu nk'ivyo. Objectif yo kurondera ubwo buryo yari c'était plus kugira ngo nubake izina ryanje. Ariko maze kwakira umwami Yesu Kristo donc priorité yarahindukiye. Ntahura neza yuko yaba ibyo Imana byose impa, ari inguvu, ari uburyo, ibintu byose Imana impa mu buzima bwanje, si kubw'iwanje, ni kubw'abandi. So muri makenya objectif y'iyo class yari kugira ngo twebwe dusubire twicare twiyumvire, mbega ubuzima bwacu nk'abantu bakiri umwami Yesu, nk'abantu bariko barakurikira umwami Yesu, mbega turiko turahinduka, twendurindwa muri caractère, twendurindwa muri n'ibindi. Subiye rero ku kibazo cawe
cerekeranye n'ijya nkuru y'umusamariya kazi, turamubona agenda kuvuga Kristo Yesu yamugiriye neza, kandi koko Kristo Yesu yari yamugiriye neza. Hama abantu baraza bagira iki, ngo igisagara cyose kiramwizera, aba nk'umu evangeliste wa mbere abayeho. Ariko umusamariyakazi ntitubona ariko arigisha aho yabwiye Kristo Yesu gukura muri Kristo Yesu. Sinzi ko twumvikana kuri aho karorero. Nitumubona ariko arabigisha gukura. Paulo urazi yuko ahejeje mu byakozwe n'intumwa kwiyerekwa n'umwami Yesu, Yesu amubwiye ngo ni jewe Yesu, ngo aramubaza urinde kamwami, ni jewe Yesu urukura higa ariko umunsi ugiye guhinduka, ndavuga amajambo yanje. Hama turabona Imana ibwiyo igendereye nimwe ni Gamariyeli, mubwiye ngo hariho umuntu azoza umufashe umutegura, bamaranye igihe ariko aramutegura, ariko aramwigisha. Ntibavuga neza exactement ibyo ariko aragira byose, mugabo iyo ntuze irabaho, iyo ico kintu kirahari cyo kumutegura. Hama turabona nabo Yesu yakijije, Yesu bagenda kuvuga ibyo Yesu yabakoreye, kandi natwe biradushikira mu bikorane. Umuntu arashobora kuba ahumye akabona, umuntu ashobora kuba agwaye agakira, kandi akamenya yuko yakijijwe n'umwami Yesu Kristo, agenda aravuga ati umwami wanje Yesu yankijije. Rero ujya musamariya ntitumubona kazi, ntitumubona ariko arigisha abantu kumenya umwami. Yaramuvuze ariko n'ubwategurira gukura muri we. So rero ngarutse kuri iyo objectif y'ikuru ni kwishura kuri ico kibazo ca kubera iki amashengero, kubera iki abantu turi abantu bakurikira Yesu ariko tutabona ivyamwa yera mu buzima bw'abantu. Ni gute tubona abantu baguma bakorera Imana gose? Ni kubera ko tubona abantu bakoreshwa wanashima n'ibitangaza n'utwumiza, ariko ugiye kuraba ubuzima bwabo ukabona buratandukanye cyane n'ibyo bavuga, ubuzima bwabo buratandukanye cyane n'ingene bameze. Niho rero iki kigo kiza kikavuga duti reka rero turabe neza, mbega muri Bibiliya turabye Kristo Yesu tukiga twiga isezerano rishasha cyane ama gospels tukayiga, ntitworaba ukungene Yesu yarabikoze kugira ngo abantu hagira ahantu ababwira go and make, genda muhindura abantu abigishwa. Kuko Yesu ntashoka abwira Petero ngo go and make, ntashoka abwira abigishwa ngo go and make ngo mugende muhindure. Turabona ko bafitaniye urugendo nawe Kristo Yesu, aho baza kuraba, aho bamukurikira, aho bapfa n'ibindi. Siniko nishuye neza. Hariho kuvuga Kristo Yesu kubera bahuye nawe, yagukoreye ikintu kanaka, yagukijije, yagukoreye igitangaza, ukagenda ukamuvuga ukamwamamaza. Ariko kugera ku rugezo aho ufasha abantu gukura muri we birasaba ibindi bintu. Ibyo rero bisaba turabibona no mu ijambo ry'Imana. Paulo agenda arakosora ibintu bimwe ariko aratahuza abantu ibintu batumva badatahura n'ibindi. Sinzi ko nishuye neza canke sinzi ko hari abakozi b'Imana ngaha bonyunganira kugira ngo barushirizeho kubitwumvisha neza, canke sinzi ko inyishu natanze wabaye satisfied. Utabaye satisfied wombaza tukabana tuvugana nta kibazo. Allez. Ndatahuye kuri iyo point uvuze objectif y'iyi classe ko ari ukwigisha abantu kugira ngo tuba bigishwa nyine baciye tuzi amapoint yose nico Kristo asaba kugira tuba bigishwa. Mugabo numva umengo kubwiwanje uko ngene nabitahuye, numva umengo bitandukanye kubera ko Kristo yaduhamagariye kuvuga ubutumwa. Turi muri class tuba aleze mu kuvuga ego cyane gose. Kristo yaduhamagariye kuvuga ubutumwa bwiza, siko nico twaremewe kubwira abandi Kristo, kubwira abandi ubwo bushobozi, kubwira abandi Kristo kugira ngo baheze bizere Kristo. Hama
rero ino classe turiko turiga mugabo wagicishijemo neza uravuga ngo ni twebwe twirabe mbega jewe ndi hehe byakora ndi umwigishwa mwiza numva umengo ni bon numva umengo ni objectif rero je kibazo nari mfise nico nafatanyije nkavuga ati none ko twebwe Kristo yaduhamagaye kuba abigishwa voilà abigishwa yaduhamagare kuvuga ubutumwa bwiza hama ikintu co ku ingurabe kenshi nico gikunda kuba ingurabe kikora bose n'urya musamariyakazi yavuze ingurabe bajya bose twabonye yakijije bavuze ingurabe kuko baje baraba hama igikorwa co kwinjira muri bijya byose ingupfe ingo ugira ibiki byose nibaza ko ari igikorwa kiza gukoreka uko ugendana na Kristo uko ugenda umumenya ugashishikara nyine gusa nawe gushikaho uba rero wa muntu akomeye azi ico ari azi n'uwari karavuga bikaba byiza cyane no kubwira no kwigisha abandi uko turiko turiga natwe kuko ni byiza rero nari numva umengo nico nkavuga ati none bitandukaniye ko twese Kristo yatubwiye ni mugende hama ibyo kwiga bikaza nyine buke buke uje kuri Kristo aramenya n'ingene atwigisha aramenya twarabonye umwigisha mwiza mukuru ni mwe muyera twemereye ko atwigisha aratwigisha kandi tukamenya vraiment rero igituma ndabibajije gutya nuko izi nyigisho twize gutya araho umuntu yo kuyumvira ati mbega nzovuga ubutumwa ryari mbega ko nabonye ama etape yose nabonye ivyo mpajije nabonye aho ntarashika nabonye ko nkiri kure mbega je ndemerewe kuvuga ubutumwa bwiza ko nzi ko neza Kristo nanje yandemeye kuvuga ubutumwa bwiza ukacumengo aragiza akantu kamustopa na cane bijya twabonye gukora gusenga kugira gute abantu ugasanga umengo hari biza kubastopa kubera ko bize bakumva umengo hari bibazazaniye kuko je iyo kana huye nayo nico ituma ndiko ndabaza ibi bibazo ukumva rero kumengo hari umuntu ariko uyu munsi yatinye akumva umengo sindagera kuri kijya akaca yibona bwabo bwose hajya rero nkumva umengo uwo muntu twamufashiye uwo muntu yumva ati jaraho ntarashika araho ntaragera mbega harageze ko mvuga ubutumwa bwiza ko numva umengo ibyo bavuze hajya byose byansinze ndiko ndarondera Imana kugira inkorere ndiko ndakoresha umwete wo ishaka ryose kugira ngo Imana igire ibi nibi ukumva umengo izi nyigisho zije kutwereka ukuntu araho tugihajije henshi kandi misiyo yacu dufise ni imwe niyo kuvuga ubutumwa bwiza ukaca usanga umengo harabaye ikintu cyo kugira mugabo ko ubisiguye neza ko iyi classe niyo kugira ngo turabaho duhajije kugira ngo tubandanye hari ikindi naco ku bantu babajije kumbure uri ngaha nanje yanshikiriye hari ikintu twahereje ngaha turavuga ati ibi bintu byose igikenewe nuko tugira ubumwe na Kristo communion avec Dieu tukabana na Kristo kugira ngo aza twigishe bijya bintu byose rero kubganje nabitahuye uko urakoze cyane kuzana iyo ntubuze kuzana ico kibazo hamwe tinyo ndazihejeje kuzigisha haca numva nk'akarorero ngo abantu bose bagiye baraza muri izi nyigisho bahevye kugenda kubwira abantu Kristo Yesu justement ibyo bibazo biba byinshi byabaye byinshi bakumva umengo ari ukuntu bugaranye ati reka natwe twige reka natwe kwiga ni vyiza ariko umengo hari ico natwe duhamagariwe kuko umuntu agenda arakura arabandanya ego ya nako ndavuga ati njye nako ndavuga hamwe izi nyigisho twoziheza hama nkumva ngo hari abantu baciye baheba kubwira abantu Kristo Yesu kwera izi nyigisho nukuri nzoba nareshuwe ngenda muhira nihugarane sabe imbabazi Imana kabisa canke ndabasabe mubwira ati mushobora kunyandikira ahantu nuba naragize amakosa mu kubitanga uko nuba naragize amakosa cyane gose cyane ariko nkaca nibaza ikibazo nk'ubu bishitse
twagenda kuvuga ubutumwa hajya hanze, twaca tuzana nk'abantu bakiri umwami Yesu. Nk'ubu nyene mu ijoro ubunyene tuvuga ati dusohoke tubone kuvuga Kristo Yesu. Uyu mugwi mugende muri 2, ujya mugwi mugende muri 5, abandi tugenda turahagabura, abandi nabo tugenda kumutakura na Cibitoki. Hama tuvuga ati turaza guhurira ngaha saa 5 z'ijoro. Niyo haba muri mwebwe abafise abantu bakiri umwami Yesu mubazane. Hama twacha tuza ngaha dusanga twese hari umuntu yizeye twamuzanye ngaha. Hama tubabwira ati ejo mu gatondo rero namwe mugende muvuge ubutumwa bwiza. Mwovyumva gute ivyo bintu? Tuko turavugana, mwovyumva gute? Tuko turayaga, mwabitahuye? So reka nabisubiremo. Nk'ubu nyene tujya duhagarika kino cigwa, kandi bene data ibi bintu biraryoshe cyane, biraryoshe iyo inyigisho zigeze ahantu nk'aha nyene dutanguye kwibaza ibibazo cyane, kubera ko ni ikintu cerekana yuko umuntu akuze mu mpwemu. Umuntu akuze mu mpwemu rero ntajya ibyo ari byo byose. Ni nk'umuntu akiri muto. Wana uruyoya, ufashe uruyoya na karorero, ufashe uruyoya ugafata ivyo kurya vy'uruyoya nk'ivyamwa ugashiramo ibivu, sivyo? Ugashiramo ibivu indani mu vyamwa, ugacaha uruyoya ngo bijya neza, sivyo? None hari kibazo? Uruyoya ngo bijya neza ushyizemo ivyamwa, ibivu mu vyamwa. Ariko umwana amaze kumera amenyo ukaca ushiramo bya bivu muntuze mu byo kurya, ukaca canke mu vyamwa ukaca ubiha uwo mwana afise amenyo, ubwo nyene yopfa guhekenya yoca bicira. Watwari kubera iki? Icabaye ni giki? Nuko yameza amenyo. Ubu arazi gutandukanya. Sinzi ko muvyumva. Rero ibintu nk'ibi biriko birabareba biryoshe cane. Abantu bariko barafungura ariko barafise amenyo, sivyo? Hari abantu vraiment bagibuye akarirya karimara akarimira, murabizi ko turafungura. Hari n'abandi afa kuryumva gusa acira vyose, sivyo? None aha rero twebwe twarambeza amenyo. Ndabivuze kubera iki? Ibintu nk'ibi biriko biravugwa si kwanka, si kugwanya inyigisho zavuzwe. Tumanze tugere ngaho no kugira ngo dutahure neza ejo canke hirya ejo izi nyigisha ahubwo zizigirira akamaro ishengero, hagusambura ishengero, sivyo? None canke gusambura abizera, kuko hari igihe nivyo abantu bashobora kwigishwa bakaca baba stuck, sivyo? Bihora bishika. Sinzi ko mwibimaze kubashikira, je byanashikiye kenshi nkigishwa nkaza numva ndabaye bloqué. None ibintu iyo fumande hakuvyumva nkibandanyirije narindi, sinzi ko bimaze kubashikira, je biramaze kunshikira kenshi cyane. Rero nariko ndavuga rero subiye inyuma, navuze ngo nariko ndavuga hamwe ubunyene twogenda kuvuga ubutumwa hiyo hanze, tukavuga ati uyu mugwi muri 5, uyu mugwi muri 2, uyu mugwi muri 4, uyu mugwi muri 6, hama twende kuvuga ubutumwa bw'ubwami. Hama abizeye tubazana saa 5 z'ijoro, duhure ngaha saa 5 z'ijoro. Uwo Imana yahaye abizera abazane, uwo utabaronse nawe nyene aze. Twaje dushika ngaha dusanga twese umwe wese yaronse umuntu umwe yizeye saa 5 z'ijoro. Hama tubabwira ati rero okay, Imana ishimwe ko twaronse abantu bizera. Abo nyene bizera tubabwira ati rero ejo mu gatondo namwe nimugende mubwira abandi Kristo Yesu, muca muzana abandi. Mwovyumva gute? Sindi ko muriko murantahura. Mwovyumva gute? Ni shure reka tuvugane, tubivugane, sivyo? Imana ishimwe cyane. Cyambere coco nibaza ko turashima cyane Imana ko ibi vyigwa vyabayeho. Ego.
cyane gose ku rwego rw'ishengero ariko no ku muntu ku giti ciwe yakurikiranye ibi vyigwa. Kubera iki? Nkuko umwigisha yabivuze, ni vyiza ko nibaza ko intumbero y'iki cigwa no kugira ngo umuntu nawe arabe rujya rugendo ariko aragirana n'umwami Yesu Kristo, mbega izi ntambwe vy'ukuri nagiye ndazikurikiza ko twese twarahamagawe nimuze murabe, sivyo? Hanyuma turanakurikira, ariko kandi gupfa niho hacatangura rero ya etape vy'ukuri, mbega jewe ndiko ndapfa uno munsi. Numva umenga ni icigwa ciza kidufasha kubanza kwihometa en question, kuvuga ati vy'ukuri urugendo ndiko ndagiranira n'umwami, ndiko nduzuza izi ntambwe kugira ngo ushobore gushika kuri rwa rwego rwo kunywana nawe, aho ubuzima bwanje utabukiyoborwa nanje, mugabo ari we aba ariko arabuyobora. Biradufasha kuko hari igihe abantu baba mw'ishengero ntibakure kandi bakamara igihe kirekire, wanashaka n'ubuzima baba barimo ntibunabaderanje. Mugabo iyo abantu bashoboye kwiga barashobora gutahura ati vy'ukuri ukamenya aho wisitiwa muri zijya ntambwe. Aho nshatse kuvuga ubwa mbere ku ntumbero y'ibi vyigwa. Ku kibazo uyu mwene data yabajije, nanje meze nk'uwunganira umwigisha, nagomba gusoma ijambo ari mu majambo ya nyuma Yesu yavuze amaze kubonekera abigishwa amaze kuzuka. Muri Matayo igice ca 28 umurongo wa 19 na 10 na 20, 18-19. Reka dusome 19. 19 ndasoma muri Bibiliya version y'ikirundi coroshe, mugabo bisa n'ibivuga kumwe. Ngo nuko nimugende, aba n'abigishwa Yesu yarabwiye, nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe gushira mu ngiro ivyo nabategetse vyose, kandi mumenye ko ndi kumwe namwe imisi yose gushika ku muhero w'isi. Iki canditswe kirimo zijya ntambwe zine mu mfunyafunyo, mu buryo bw'imfunyafunyo. Rero nkavuga ngo jewe mbaye nkunganira mwene data ariko aradufasha, ni ukuvuga ngo uno munsi turabona ko Yesu atuma intumwa, yabatumye kubera ko nawe yafashe umwanya wo kubana nabo. Ico ni cambere. Ni ukuvuga ngo aya majambo yaraba intumwa, mugabo n'amajambo twese dukoresha mu gihe tugomba kurungika abantu canke tugomba guhimiriza abantu kuvuga ubutumwa bwiza, kandi ni vyiza, kandi Kristo yarabiduhamagariye. Mugabo jewe ndabivuze nk'umushumba, ndabivuze nk'umupasiteri. Ni ukuvuga ngo ryoba ari kosa rikomeye mu gihe noba ndiko ndahimiriza abantu kuja kuvuga Kristo batarasogongera ko nabuki, bataramenya. Ryoba ari kosa rikomeye. Hamwe no kubwira abantu kuvuga ubutumwa bwiza, izi ntambwe zitegerezwa kuba zarabaye ku buzima bw'umuntu. At least no kuvuga ngo waragiye uramubwira ubutumwa bwiza, arizera, arabatizwa. Turabona n'ayandi mashengero bigisha abantu igice mbere yuko bababatiza, kandi sindabihakanya n'indinganizo y'amashengero. Mbwa turabona ko Yesu avuze ati uwizeye nabatizwe. Ubu rero turabona bwinshi, ya nkone y'umunyetiyopiya ingene Filipo yaronse umwanya muto wo kumusigurira kumenya bijya, ariko arasoma, arizera, amaze kwizera arabatizwa. Mugabo harahandi wizeye ubanza kwiga inyigisho z'urufatiro, hanyuma ukabona kubatizwa. Mugabo turabona ko Yesu yavuze ati mumaze kubabatiza mubone kubigisha kwitondera ivyo nabageze. Nuvuga ngo le rôle de l'église canke ishengero, ujya umuntu abwiye ubutumwa bwiza ashaka kubatizwa arabatizwa, mugabo ni itegeko ko yiga akamenya n'imiburiburi basi ivyizegwa vy'ibanze, kandi ivyo birabaho. Umuntu akamenya kwizera niki, akamenya agakiza niki, zijya ntambuko basi nibijya vyigwa vy'ibanze. Hanyuma akashobora kubona kuja kuvuga ubutumwa bwiza, ku buryo n'ujya muntu agiye kubwira ubutumwa bwiza ashoboye kugira ikibazo amubaza aronka ico yishura.
vyoba bimaramaje mu gihe umuntu wamurungise kuvuga ubutumwa bwiza agahura n'umuntu hariya kumbura ashobora kuba yarasomye akamubaza ibibazo wa muntu akabura ico yishura. Rero ni vyiza ntitubikomplitse ngo tubigire birebire, mugabo ni vyiza ko umuntu duhimiriza abantu kuja kubwira ubutumwa bwiza bafise intambwe basi n'imiburiburi bashobora kuba bashitseko. Atayo barashikako jewe numva umenga ikosa ntiriba riri kuri bo, kenshi ari igihe ikosa riba riri ku barezi babareze babwirizwa kuba babigishije. Rero kwiga birakenewe cyane kugira ngo umuntu agiye kuvuga ubutumwa bwiza, ko Pawulo avuga ngo mwame mwiteguye kuvuga inyanduruko y'ivyo mwizera. Rero ni vyiza ko umuntu ashobora kugira basi bike vyibanze vy'inyanduruko y'ukwizera kwiwe kugira ngo ashobore kuja kubwira ubutumwa abandi. Murakoze cyane. Wow. Kumukomera amashi. Ni vyiza. Nagira ndamwunganire Pasteur Kindi kuri ico avuze. Nikijanye n'ivyo umuntu aba yarabayemo yabonye, ariko ndakivuze nishura ku kibazo umwarimu yatwigishije yabajije, kandi na Pasteur yagejeje kucishura ko hari ibyo usanga umuntu yarabayemo, kandi nibaza ko ari byateye na Yesu kubanza gufata abantu akabegeranya. Jewe ahantu nabaye kera ari mu ishengero, mugabo muri iryo shengero wasanga umuntu wese afise ivyo avuga, ugasanga umuntu aje mushasha ugasanga arafise uwamwakiriye kandi arafise ivyo yamubwiye, hakagira n'uwundi mushasha ashobora kuza ugasanga yakiriwe n'uwundi nawe nyine ugasanga afise ivyo yamubwiye. Mugabo abantu babiri bose bakiriye abo bantu ugasanga ntibahuje ivyizegwa. Uko imyaka yagiye iragenda, mu bintu vyaje mu ishengero hajemwo abantu batandukanye, ugasanga mu ishengero mufise imigwi y'abantu benshi, bamwe bemera ibi abandi bemera ibi, kandi ari mu ishengero rimwe. Mu vyagiye gukurikirana iki muravyumva, hagiye kuvamwo ibice, nivyo vyagiye kuza mu nyuma, hazamo gutandukana, kandi abantu iyo bagiye gutandukana ntibatandukana neza, kandi bamwe bafise bavuga ngo twe turi mukuri, ibi nivyo vyizego, ibi navyo nivyo vyizego, abandi ibi nivyo vyizego. Murumva ni mu mariske jewe nashatse kwishura ku kibazo yarabajije. Ubu twe twogenda umwe akagenda akavuga tutize, tutumva kumwe, tutabona kumwe, nuvuga ko twosanga twuzuranye abantu ngaha bafise bamwe ivyo biyumvira, abandi ugasanga abandi bavuga ibi, abandi gutunga abantu habo muri hamwe coba ikibazo. Ariko tukibuka yuko hari igihe babona abigishwa ba Yesu, bababonye umuntu wese yababona yaravuga ati uyu nawe nyene nwanaka, yaramubona akaca abona ko ari uwa Yesu. Ikibazo dukwiye kwibazaho ni iki cyaye cyarabaye, ni iki cyaye cyarabaye ku buryo abantu babona abantu bakabona Petero canke bakabona Yohani ati uyu nawe nyene ni umwe ya Yesu. Bwa mbere kwishura ico kibazo d'après ivyo umuntu aba yarabonye mu mashengero n'ingaruka zavyo. Hanyuma ntanze n'akarorero ku vya Kristo nawe nyene ngene yabikoze, ni style de Jésus ingene yabikoze nawe nyene. Nibaza yuko ahubwo kuri irya jambo ahubwo rirakomeye, iryo jambo rya ingo urabe ingo mwagomye muri suramo incuro mu byo tumaze kwiga ngaha mwari busuye mu incuro zitatu. Ahubwo ikibazo cogaruka ngaho nyene, kubera iki mwesise kuri iryo jambo ingo? Kuko ingo bitandukanye na genda.
izo nshuro zitatu zose muri izi point zitatu zose tumaze kwiga hose mwasubiyemo ijambo ingo. Come. Kubera iki ingo? Je numva ko hari ikibazo gikomeye cyane aho hantu. Kubera iki ingo? Kuko umuntu yataje nuko haba ari cyamufatiriye. Ingo kubera iki? Hagumye haba ingo kuri ivyo bintu byose. Urumva aho ntiharazamwo go. Kuko bagacishijemo nako bavuga ati go na hageze nkuko mwene data yari karivuga mushiki wacu kuco kugenda. Ngira dusomye no Waroma igice c'icumi. Barakivuga ko cyane icabo bantu bagenda kuvuga. Icabo bantu bagenda kuvuga none bogenda batatumwe. Hama rero kugira ngo kubera numvise ari ibibazo vyiza kandi bihari. Ni ibibazo vyiza cyane kandi bihari. Ahubwo nibaza ko bica bivyura n'ibindi bibazo byinshi ngira ngo reka ndabicishemo ngira umuntu wese avyibaza. Kuko nasanze burya iyo umuntu ageze ahantu yibaza ibibazo aba ari vyiza gose. Haba hageze kuronka n'inyishu. Bigutera no kurondera. Mbega umwigishwa atandukanye gute n'intumwa? Bo intumwa pana bijya bita apotre sinvuga muri ya ministeri kuvuga intumwa umuntu yahawe icatwaye gushira abandi. L'ambassadeur umuntu aserukiye uwundi. Mbega umwigishwa atandukanye hehe n'umuntu atumwe? Ico ni kibazo ca mbere. Ica kabiri, mbega umuntu aheza ryari kuba umwigishwa wa Kristo? Kongera ngo aho badusomeye haya mbonye bavuze ngo genda muhindura abantu mubagire abigishwa. Ntibanashize ko nako kuvuga ngo ahubwo muce munabatuma mubagire abigishwa. Hama muze kubigisha kandi kwitondera. Mubahindure abigishwa no kuvuga ngo baje mu ishure bige. Hama muce mubigisha mu muntu kwitondera. Ikibazo cya kabiri kivuga ngo mbega none ni ryari umuntu bijanye n'ibibazo byavuzwe ngaha ni ryari umuntu azogera kuba umwigishwa? Ni ryari azoheza kuba umwigishwa? Mbega hariho limite y'umuntu kuba umwigishwa? Ico ni kibazo umva shatse kugira ngo nitwashisha twese tubyibaze hanyuma ngira ngo twashaka kuronka inyishu nziza. Hama hari karore katanzwe nako kugira ngo nangize nako nyene numva no kabaza k'ikibazo. Kandi ni vyiza kubera umva bitangwa ko karore twese turavyumva biba biriko biravugwa. Yatanze karore dufate kujya mudamu Musamariya kazi yagiye akaca babwira isi yamukoreye. Je nagize ikibazo kandi noneho ngira ngo twese twosha no kigira. Mbega d'abord ujya mugore Yesu yaramutumye. Hama ica kabiri, ikibazo nibajije nibaza ko namwe mushaka kubibaza hama ngira ngo twaza gutanga inyishu twese ngira ngo mbega umuntu ibitangaza Yesu akora. Ikibazo nagize ibitangaza Yesu akora dufatiye kuri ku ntumbero nyamukuru y'inyigisho nkuko mwayivuze. Ibitangaza Yesu akora birashobora gutuma umuntu ahinduka. Iyo bibwiye umuntu vyotuma umuntu ahinduka akagira ishusho ya Kristo, akagira ivyamwa vya Kristo. Ibitangaza Yesu akora iyo umuntu abimenye vyotuma uwo muntu ahinduka akagira agashushanwa na Kristo, akama ivyamwa vyampwemu yera muri we, akagenda uko bibereye nyene abana b'Imana. Nivyo bibazo nanifise na intervention Yesu abaho umugisha. Naje hari ikibazo ngomba kongera ko muce mucishirana niki uyundi abajije kiva ku kibazo babajije cerekeye kuvuga ubutumwa n'izi nyigisho twize. Nanje nagomba kubaza bivanye n'inyigisho twize ukuntu mwatwigishije, mbona umenga mwashatse kudufasha kugira ngo umuntu akijijwe abe ubuhindutse ivyamwa vyiwe bigaragare.
nagomba kubaza batubariye kandi yuko canke no mu ijambo ry'Imana niko vyanditse ko mission principale dufise niyo kuvuga ubutumwa. Eske ninahinduka kuvuga ubutumwa bikaba vyagiye birangora bukebuke, si Yesu sinzomubona? Yesu bikazabirangora kubera hari igihe bigora no kuri je sinzi nk'abandi. Hari igihe ushika imbere y'umuntu nyene ubwoba bukakwica niyashikabira ukabura aho uhera. Je biracangora kuza ndabuvuga mwibarabara nyene nkaguhagarika ati nagenda ndakubwire Yesu hari izindi nguvu nkikeneye, none nanje ngira ubwoba Yesu sinzomubona nivyaza. Yesu nintagera ku rugezo rushimishije komisiyo nagize ubwoba kuri ako kajambo karakomeye sinari bwakiyumvireko. Mission principale niyo kuvuga Yesu. Eske ninaguma mwishengero nkaguma nkurikiza bwa butumwa nkapfa nkakurikira Yesu nkapfa nzohava ndatijuru ninazana benshi kuri Yesu. Ibibazo vyiza n'ama intervention meza, murakoze cyane, tumukomera amashi uyu mukozi w'Imana. Turaguma ngaho nyene mugari ko aradufasha cyane. Ku nkuru y'umusamariyakazi reka ca twinjira basi muri context kugira tubitahure neza. Turabona Yesu aragiranira atera inkuru nujya mu musamariyakazi amusaba amazi, amubwira ati wewe nta kuntu no guha amazi kandi tutari bamwe. Haragira ahantu baravugana ngo aho gusengera, aravuga ngo gihegerageza mudosenga Imana mu mpemu no mukuri. Avuga ngo twebwe abasamariyakazi twizera ko, ariko mwebwe urabona hari ukuntu byari bimeze. Twarayibonye cyane twako turiga isezerano rya kera cyagiye ubwami bwewemwe kubiri abanyesamariya abantu hariya hejuru Yerusalemu baciye bagenda bagira mariage n'abanyamahanga, baca abantu banenywe n'intuze n'abayuda bagenzi babo. Turabona yuko nukuri ugiye gusoma neza ukarbijya conversation urabona neza yuko abanyesamariya bose biteze ikintu, biteze umukiza imyaka myinshi, sivyo? None ukagenda babwira ngo nimuze murabe wa wundi, sivyo? So ujya mudambo kugenda kubwira bene wabo abaje kubabwira ati wa wundi rero nahuye nawe Mesiya, sivyo? Si ikintu gishasha kibaye kuri we. Donc uravye muri context urabona yuko agiye kubwira abantu umuntu yari yiteze, sivyo? Ni Yohana chapitre 4 je pense. Ubona agiye kubwira umuntu yari yiteze. Habaye amantuza ama intervention meza, ama commentaire meza, aho batubwiye turasoramo kandi objectif iyi class. Hari byavuye ko tugiye kubwira abantu bagakitwa twarungika mbega birakenewe, mbega n'ibintu ngombwa, ariko reka tugerageze kubikora uko, kubera reka ndabikora kugira ngo turabe ko twaje tubitahura neza, ko ibibazo byabaje ni byinshi. Dusigaje iminota 16 ariko turagerageza dukoresha umwanya neza. Hari ikibazo gikomeye, objectif twakivuze. Mbega wewe iyo wakiriye umwami Yesu, iyo umwizeye, iyo aje harabavuga ngo uramwizera canke arakugenderera, ivyo reka tubireke ntaco. Ikuru nuko tuzi ko twamwizeye, sivyo? None iyo umuntu yakiriye umwami Yesu, quel est l'objectif primordial? Mbega Yesu abashaka yuko wewe ugenda kumuvuga canke abashaka wewe yaje kurondera? Ico ni kibazo gikomeye, sivyo? Iyo jewe nakiriye umwami Yesu nka Shadraki havuga ati ubu ndizera Kristo, naramwizeye, sinkekeranya agakiza fise, I do not questioninga ukubaho kw'Imana mu buzima bwanje.
mbega iyo ngeze muri urwo rugezo Kristo abakeneye jewe canke abakeneye abo azontumako? Dufashanye. Abakeneye, uyavuze ngo abakeneye jewe n'abazomukomokako, niyo wizera n'umunsi urakizwa nabo mu nzu yawe. Ntuvuze uruvyaro, uvuze abo uzogenda kubwira ubutumwa bwiza. Ntabandi badufasha. Icambere na mbere bakeneye wewe. Ujya tubwiye yuko icambere na mbere abakeneye wewe. Iyo umuntu yicaye, iyo umuntu aje dimanche muri eglise akicara uku akumviriza indirimbo, akumviriza ubutumwa bwiza, iyo agire kuri YouTube akumviriza ubutumwa bwiza kuri bose, akumviriza heritage n'ayandi mashene, mbega Imana abaje ubwo butumwa bwiza buri kuri we canke ariko abwumviririza abandi? Turi kumwe? Mbega iyo yicaye avuga iyo aresida abangaha kwera ibintu byari kumufasha kabisa. Ego, je numva ko iba irondera jewe, ivyo bindi ni après, kuko nubwo nari kwandi umwe Kristo yari kuza kumfira. Ego. Yesu arahamagaye abigishwa, nimuze munkurikira. Barabanye nawe igihe kinini cyane, barabaza ibibazo. Hari igihe yigisha ibintu, ijambo ry'Imana rivuga ngo ngene yigishana ngo ubwenge n'ubushobozi. Hari abantu baza kumviriza inkuru ziryoshe za Yesu zivuga ku buzima bwabo kandi bakumva bararyohewe. Hari abaza kuri we baza kumubaza ibibazo kugira ngo bamuteshe, ariko ntibyashobora gukunda. Wotesha gute umukiza? Ubwenge wowe ufise burengeye umwana w'Imana nzima, Imana nzima wari ubwaye. Hari n'ibindi yavuga, abigisha ku kagoroba bakavuga, bakamubaza ibibazo ati none hagiye washatse kuvuga iki? Akababwira ati nashatse kuvuga uku nuku 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 nuku. Hari n'igihe bamubwira bati mwigisha twigishe gusenga, akababwira mwe niyo mwasenga musenge mumeze ukuntu, muvuga ukuntu ukuntu, sivyo data wa twese uri mu ijuru n'ibindi n'ibindi. Barabanye nawe igihe kininiya. Hama rero umunsi umwe acara batuma bagende kuvuga ubutumwa. Arababwira ngene biza kugenda, atabaza kubakira mu bahezagire, abatabakira mugira iki? Mukunkumure akarenge. Hama bagarutse baramubwira bati baza gutanga raporo, mwigisha twatesheje Yesu, abadayimoni twakora ko gusa, ati twarengana gusa abantu bakaca. Uravyumva? Yesu arabumviriza, aca aravuga ati yo ntimuryoherwe ko mwakoreshejwe ivyo, ahubwo muryoherwe yuko izina ryanyu ryanditswe hehe? Mu gitabo c'ubugingo. Mu yandi majambo, ntimuryohererwe ivyo muri ko murakora, muryohererwe ko munzi, ko mwamenye kwanza. Yavuga muri make, je nabatumye kuvuga ubutumwa kandi nabangaza n'utwumiza.
nibyo cyane ariko ndabona cyane ko umenga mufise umunezero w'ibitangaza mwakoreshejwe bica byishura ikibazo cha pasteur. Ndabona ko mwaryohewe cyane n'ibitangaza mwakoreshejwe, ndabona ko mwaryohewe cyane n'ukungene mwavuze mukumva kabisa yuko mwari muri mwemu, ndabona ko mwaryohewe cyane ukungene amajambo yose mwariko muravuga abantu bayumvise barayatahura, baravuga ati bajya abantu n'abantu badasanzwe kabisa, bajya abantu batandukanye n'abigishwa ba Yohana kwe. Nutwe tubona kuri ukuntu bigisha vraiment na Gamaliel n'abagamaliel ntibapima n'ibindi. Yesu rero acavuga ati reka rero first thing first, reka tuvugane kuri priority. Muryoherwe ko amazina yanyu yanditswe mu gitabo ciki c'ubugingo. Mu yandi majambo muryoherwe ko mwamenye kwanza ibyo mwanze mubireke kwanza, muryoherwe ko mwamenye, kubera ko muri ministeri ya Yesu ibyo bintu byarabaye cyane gose, aho abantu baza kuri we hari ikintu kanaka bakeneye atari we. Harabaje barondera imikate, atamwe kubabwira ngo uzonge ni jewe mubiri, ni jewe maraso, uzonjya ko uzonywa ko, avuga ati wa mutima bwa wundi n'umufu twakurikiye umusazi, baca barigira. Bari benshi, abisho bari 70 barenga n'abandi n'ibihumbi by'abantu bamukurikira. Arabwira abigishwa be bati namwe mushaka kugenda. Yesu ati bambe ba Petero bati shaka twokuva ko twoja he ko ari ubusa amajambo y'ubugingo. Ubwa mbere na mbere ivyo ndabivuga shize amanga, atabwoba na bukenya fise n'imbere ya kamera. Kristo Yesu ashaka wowe kwanza, full stop. Kristo Yesu ashaka wewe, ashaka jewe, hamarira ibindi birakurikira. Kuko iyo twamumenye kuri kumuvuga biroroha cyane, kumukorera biroroha cyane. Ndabeshya bene data, guheba ibintu kubwiwe ni ibintu vyoroha gose iyo twamumenye. Paulo yavuga ngo ndamumenye gose, sivyo? Paulo niko yavuga. Paulo yavuga ngo ico nkora niki kimwe gusa, ngo nibagira ibiri inyuma nkashingira ibiri imbere, ngo ndabandanya ndiruka. Turi kumwe. Paulo n'igitabo c'Abagalatiya nivyo agerageza kubwira ishengero ry'Igalatiya ati ni Kristo n'ubuntu bwiwe mumumenye. Hama rero iyo twamaze kumumenya tukamutahura, ivyo rero ikibazo kica kiba mbega Kristo umumenya mu gihe kingana gute? Ikibazo kica kihabara ni mbega ca nicara mu ishengero umwaka wose ndamumenya, cyane nicara imyaka 3 ndamumenya, cyane nicara imyaka 10 ndamumenya. Umva, Kristo atanga ingabire, hari aba evangeliste kabisa mu kumumenya, arahubwira ati wowe rero genda uvuga ubutumwa bwiza, sivyo? Twese tuhamagara kuvuga ubutumwa bwiza, ndabisigura. Jewe Erika madamu wanje ntigeze ambwira Kristo Yesu, ndabatwenze. Erika ariko aramfasha mu rugendo rwanje rwo kumenya Kristo Yesu. Naramuraba nkabona Kristo kabisa. Twaramaranye umwanya munini, aza kundamutsa, umeze gute, wiriwe gute, wakoze ibiki, nagwanye, nagize iki, ibintu nk'ivyo nyene. Haba tugatera inkuru, nkataha nawe agataha. Musi umwe acashingira intahe, arashingira intahe ingene yakuze, ivyo yabayemwo, ingene à 12 ans
yamenye umwami Yesu atangura kumbwira ibintu nk'ivyo. Muga ivyo yageze kubimbwira naramaze kubona yavuga ati sha nivyo kabisa. Wanashima niwe yanyigishije no gusenga. Yarambwiye ati Shadra, jewe natanguye gusenga niga gusengera mama. Narandikira makete Kristo nsaba Imana kunzingamira umuvyeyi kubera yari yarabuze umuvyeyi umwe. We yaratinya kuba imfuvyi akavuga Imana izumuzigame akadira udukete Yesu. Hamaca arambwira nti Shadra, gusenga si kwimpressiona Imana n'amajambo meza ari sophistique. Gusenga no kubwira Kristo ikiri ku mutima. Urashavuye, genda uvuga ati Mana jewe ndashavuye, jewe pridanda mwanka n'umutima wanje wose, twonahura Mana umenga no mukubita n'ingumo. Kuko urashobora kuvuga ngo Mana ngo urumwizigirwa ngo urahambaye muga mu mutima ugomba kumukubita ingumu kandi umwanka, sivyo? None tubona tugenda baratubwira ngo hama rero urashobora kugenda kubaza Imana ngo Mana ngo mbega ngo Erika niwe mugore wanje ngo sawa mugore wanje, kandi mu mutima uzi ko ari umugore wawe kandi umukunda umukeneye. Nimara arabwira ati si wawe utomwemerera. Arambwira ati Kristo Yesu Imana no kwibwira ibiri mu mutima, genda ubisuke ubivuge. Nuko nagenda bisuka ndabivuga hama ndizera mbona Imana irangishuye. Erika naramuraba nkabona Kristo Yesu, sivyo? Hari abandi Imana duhamagara mu bintu bitandukanye, siniko ndanga kuvuga ubutumwa bwiza. Mugabo rero hari igihe dushobora kuvuga ubutumwa bwiza tubwira abantu kuza nimuze ku mwami Yesu. Hari igihe dushobora kubaho Kristo abantu bakamwizera tutaravuga ikintu na kimwe, baravye inyifato yacu gusa, sivyo? None hari umugenzi ikintu yakora imisi yose yarinjira muri bus yicaye uku akaca ariha bus umuntu umwe, uwo n'umuntu umwe akamurira bus akavuga ati akabwira konvoyeur ry'amuhonda murihiye, akaca yisohokera. Bamwe bakamubwira ati wow merci beaucoup, ati nukuri ukoreshejwe n'Imana. Ikindi gihe akariha bus umuntu uwo murasha amubwira ati none kweri ko wandihiye bus, aca amubwira ati jewe narakiri umwami Yesu Kristo, rero ndi muri bus numvise Yesu ansaba kukurihira bus kubera ndi umukristo nshaka kudusangira ibintu ivyanje. Wa muntu akaryoherwa mpa nimero zawe, hama akagira iki bagahera yakijijwe. Je rero nabimbwiye rero uca ndabigira. Bisi ya Kinindo ndarihira umuntu wa mbere ntiyambwiye na merci ndarihira wa kabiri wapi ca ndabivamwo. So kuvyerekeye kwizera guhamagara abantu, Imana ifise inzira nyinshi ishobora gucamwo abantu bakizera umwami Yesu. Hari bakubwira ati jewe nari ndyamye ngira inzozi. Uwo ni Erika a 12 ans yararyamye agira inzozi abona Kristo Yesu amaje gutora ishengero, abona yasigaye ari wenyene muri shatanya. Aca aratahura neza yuko ibi bisigura bwarakeye agenda kuri church kuri eglise plein evangile yakira umwami Yesu, uko niko yakijijwe, sivyo? Hariho mu bihugu by'Abarabu abihugu bimwe mu babuza abantu kuvuga ubutumwa bwiza, ariko Kristo yagendera abantu mu nzozi kabisa. Abantu bavuga ati jewe nakijijwe mbonye Yesu yangendeye mu nzozi ibi nibi. So muri make nashaka kuvuga iki, nashaka kuvuga yuko nukuri iyo mwizeye abashaka twebwe, nukuri abashaka twebwe vraiment nukuri nitwa bashaka. Hama rero tumaze kumumenya tukagira uwo munezero w'agakiza, tukiga ijambo ryiwe, tukabona ibyo dusaba gukora, rero tukabishira mu ngiro. Hariho bamwe usanga ari abantu bashize amanga kuvuga ari imvuze atabwoba bibatera, bakaja mwibarabara hajya kwa Siyoni bakavuga ubutumwa bwiza abantu bakizera bagahinduka. Hari abandi baba badashize amanga
mugara abantu basanzwe bivugira amajambo make cyane, ugasanga umwegereye akaguhanura ukumva ko ari ijambo ry'ubwenge. Hariyo ukuntu Imana igenda irahamagara abantu mu ngabire n'ibindi, kandi twese tukabizanira hamwe kubwo icubahiro ca Kristo Yesu. Kuko umunyabwenge canke uwo Imana yagiriye ubuntu akiga agatahura ijambo ry'Imana akaririmbura, yagumye mu ishengero ngaha, uwundi akaba yagiye kuri Kotebu, bamwe bakatebu baje aca basigarana, sivyo? Muriko murantahura, sivyo? Muriko murantahura, sivyo? Pasteur Prudent yagiye kuri Kotebu kuvuga ubutumwa bwiza, azanye 20 aca abazana ngaha. Pasteur Hervé akaca basigarana, akababwira ati rero hajya rero bya mwizeye Kristo Yesu, mwizeye n'uyu Kristo Yesu n'umwana w'Imana, Kristo Yesu n'umuntu ijana kwijana. Rero Kristo Yesu ugira ukure muri we bigenda uku. Hama rero Kristo Yesu aradusaba ibi nibi gusenga abasenguku. Intambwe ya mbere niyi, utanga uruvyiguku, ariko uko bizogenda biragenda bizobona ati mbega hari ikintu wumva Imana iguhamagarira gukorera mu ishengero, ati ndafise ubwoba. Ntukagira ubwoba, Imana ashobora gukoresha ibindi mwene data, ibintu nk'ibyo nyene. Ati burya je ndakunda kuvuga ubutumwa bwiza. Ati urakunda kuvuga ubutumwa bwiza? Prida, reka mujane na Inesi hariya kuri Kotebu, agenda arakurabirako, hama nawe arabe ingene bigenda avuga ubutumwa bwiza, hama kaza nabandi, hama abandi bakaza aba profete mu ishengero bakatubwira ico Imana iri kwiravuga. Abandi bafise ingabire zo gusengera abagwaye bagakira, kuko Imana irazitanga, sivyo? None ishengero nuko je niko ndavyumva. Sinzi yuko tuvyumva co kimwe. Hama rero tuzobandanya mu ndwiza, ariko nashaka kubabwira objectif ni wewe. Nukuri Kristo akeneye wewe, vraiment akeneye jewe. Kristo akeneye jewe, arankeneye kandi cyane. Jewe nije akeneye gose. Igihe cyose ndi no mu ishengero ndiko ndumviriza ubutumwa bwiza, ni jewe, si umugore wanje, si umugabo wanje, si umutoyi wanje, si umukuze, si umubanyi y'abangahari kumva ibi bintu. Oya, ni jewe. Kuko Imana irahindura ngo Daniel avuze ngo niyihindura imyanya n'ibihe, nahatoza ngaha yo muhindurira ahandi, sivyo? Kuko inadutangaza kenshi, hari igihe tuyiha inzira yo guhindura abantu ikacicisha ahandi tukumigwa, abo tugashima. Hari n'igihe tugira inzira Imana ikayikoresha abantu bagakizwa. Ivy'Imana rero nibaza ko biruko. Rero nshaka kuvuga ngo iyo rero ba bantu bakijijwe, naho nyere basa amahitape bacako, hari umuntu abakiri mu bebe spirituel. Bebe spirituel iyo jambo rirahari. Umuntu ari bebe spirituel agikizwa aba arangwa no kwikunda cyane, aba arangwa no kwifashisha abantu mu bintu byinshi cyane. Akantu afite ibibazo byinshi, abashaka abantu bamufashe, ibintu nk'ibyo nyene, aba ari self-centered gose. Umuntu akiri mu bebe spirituel ni nkuru yo ya nyene, sivyo? Aguma arira abwira abantu bamwumva, aguma ibintu nk'ivyo nyene. Hari igihe baza n'utubazo tutumvikana, sivyo? Donc ba bebe spirituel barahari, sivyo? Hariho rero n'aba adolescents spirituel, aba adolescents spirituel. Adolescents spirituel niba abandi bamaze gutahura ivy'Imana, batangwe no gukorera Imana mu ngabire zabo. Rero mwene aba ugiye kuraba ibi bintu birajana cyane, wanashima n'ubuzima bwa misi yose. Umuntu yanditse iki gitabo, ariko n'umuteologi ntibuka izina ryiwe, yarabifatanyishije cyane n'ubuzima bwa misi yose. Ubona umuadolescent aba afise ibintu vyose bimugaragaza nk'umuntu akuze. Ari umuhungu amaze kugira urujwi runini, bavuga nk'umugabo. Hariho abamaze kubana barebare, babe n'abagangi n'ibindi ntavugiye ngaha, bimugaragaza nk'umuntu akuze. Ashobora no kuvyara bene data, sivyo? None ashobora no kuvyara, akavyara umwana akavuga kandi akabaho. Turafise
abantu byashikiye mu miryango canke mu nshuti canke mu babanyi sivyo ari ari umukobwa nawe nyene abasa nk'umuntu menga yakuze kandi aba ari umuntu rero aba ari umuntu kenshi mu adolescent ni umuntu yumva ko ibintu byose abiza bitahura kirazira kumuhaririza aba yumva umenga berbe yoyisunika akayishikana mu ngagara niko biba bimeze niyo myaka barimwo nyene no mu buryo bw'impemu rero mwe nabo barahari aba rero baba ariko barakoresha n'ingabire zabo ikibazo bakunda guhura naco mwe naba nk'iyo agiye imbere akavuga ubutumwa bwiza akava kuri podium bakamubwira ati wowe urigisha wobeshera TD Jakes wowe urigisha wobeshera MacArthur wowe urigisha wobeshera n'abandi bakozi b'Imana bo ngaha mu Burundi babigisha tuzi bakabimubwira aca yumva nyene urayibona iyo amaze nk'amezi 2 atigisha avuga ati abantu kweri ntibabone ingabire yanje sivyo je abantu barankeneye uwo bisigaye binoroshe uca kugura YouTube yawe bisigaye byoroshye kera byari bigoye uravyumva uragakreya urumva ati aba bantu kweri baraneglija ingabire je honyene ngiye imbere nkigisha mfa kumanuka gusa abantu bose baca bavuga bati Kirura Aristide ubwo bwenge shabwo n'ubwenge bw'Imana kabisa uravyumva kandi kujya biologiquement abadolescents baba bameze uburyo babaza ibibazo n'ukungene babikora byose n'uburyo spirituel birabaho cyane kandi si babi it's a stage of life siniko nabinegativiza ni ibintu biri normale it's a stage of life niko bimeze kugira ugera ahantu b'umuparent a parent utegereza kuba umubebe none nibikunda Yesu wenyine nawe nyene yarabiciyemo umwami wacu yaravutse arabaza ibibazo byinshi muri church sivyo igihe yarafite 12 ans hama aragenda abana yarabayeho nyene muri izi stage zose sivyo rero iyi ntuze rero iyi muri iyi stage hari umuntu yigeze kuvuga akantu yitwa Paul yavuze ngo mbega ni gute uyu mu adolescent afashwa ni gute uyu mu adolescent atahura ibiri kubera mu bako kugira ngo ntagira amakosa menshi yaciye avuga ati mbega ni gute umuntu amenya yuko hageze ko akoresha ingabire yiwe uko ngaha vrema ingabire zabaye ingabire sivyo rimwe na rimwe nyene cyo duhindura ngene twambara tugakwigira ku bantu kanaka ingene tuvuga ibintu nk'ivyo nyene uravyumva uko umuntu abari ko aritora kubera ko gusa ari mu adolescent nyene spirituel nawe ntazi biriko biramubako bimusaba gufashwa sivyo none aca aravuga ibintu novuga bikomeye aravuga ati ingabire ni ryari umuntu amenya yuko koko hageze ko akoresha ingabire yiwe yakoresha ibintu bitatu bohongera ko nibindi mugabo je ndiko ndavyiyumvira numvise umenga ni ibintu novuga ngo bizima bishobora kuzana ibindi bibazo ariko reka ndabibasangira yavuze ngo ni ryari umuntu amenya ko afite ingabire yiwe ni mu gihe iyo ari imbere ariko arakora icyo kintu yumva kiryohererewe yumva umunezero sivyo none hari umuntu ariko aririmba ngaho imbere yumva ryo ni gihe donc umuntu ari imbere yumva koko yuko naryohewe no kwigisha numva umunezero muri jewe iyo ni etape ya mbere ariko ivyo bica bizana mu hari abantu bavuga ngo kera ngo naje imbere nkagira ubwoba ariko nagiye ndakura ivyo reka ntaco tubireke tugume ngaha gatonya sivyo ni gihe umuntu aryohewe ariko aryoherwa no gukora ico kintu ica kabiri ni mu gihe bene data muri Kristo Yesu
bamushingira intahe bavuga ati wewe urigisha neza kabisa, ati urafise ingabire kweri, ati courage vraiment ni sawa cyane. Iyo ni etape ya kabiri. Rero kuri etape ya kabiri rero niho rero ibintu bikunda kugira nabi. Abantu bamaze kukubwira yuko wigisha neza, yuko uririmba neza, yuko ibana ugira protocole neza, yuko ibintu bikora neza, ibintu nk'ibyo nyene utangura kumva umenga harageze nawe yuko ugira iki utangura nka eglise yawe cyangwa utangura igikogwa, kubera ko urumva bariko baragutevya. Abandi bantu bose barabona ingabire bariko barantevye, kuko barantevya vraiment. Kandi iyi adolescence spirituelle novuga ni ntifatira ko isi y'imyaka oya na gato. Oya, umuntu arashobora kuba afite 40 ari mu adolescence spirituelle, umuntu arashobora kuba afite 50 ari mu bébé spirituelle, sivyo none? Hama rero kenshi muri iyo etape ya kabiri, kenshi umuntu ashavuga ati harageze rero ko je ntangu ishengero ryanje mbona rero nshobora kumara 6 mois ngaha batamwanya wo kwigisha. Jewe nyene nagiye muri ntuze muri Bible biblique hajya nagiye imbere gusa ngira ngo abantu bose bashobora kwa hasi, ata abantu vraiment hari ikintu batazi vraiment, sivyo? Iyo ni etape ya kabiri. Rero kandi iyo etape ya kabiri ngo uwo Paul yavuze ngo niyo ikunda gutera ibibazo cyane mu ngabire Imana yaduhaye. Acavuga ngo etape ya gatatu rero niyo ikenewe gose, yahise ngo ni akaryo, opportunité. Akaryo gatangwa n'abantu babiri. Akaryo gatangwa n'Imana, itanga akaryo iciye mu barongozi bakurongoye. Nuko bimeze. Nuko bimeze. Kandi ibintu biri biblique bene data, nukuri biri biblique. Ugiye mu biri biblical. Hari abavyita ngo ngurumva ngoreka ngo hari baca bavuga ibindi bintu byinshi mugabo ibintu ndavuga ibintu biri very biblical. Hama rero hakaca haba etape ya kabiri yitwa adulte spirituel. Rero n'umuntu rero abamaze gukura, azi ibyarimwo, azi kurindira, azi donc n'ibindi. Hama na parent spirituel niba twumuca mu bitahura tubisubiramo ikindi gihe nta kibazo. Ariko rero naho ndavuga rero ivyo byose rero iyo rero twakiriye umwami Yesu rero twatugenda kuvuga ubutumwa bwiza naho biduhamagarira tutari aware y'ibi bintu tugira amakosa menshi cyane. Kandi turasaba ko z'Imana ngaha, sivyo? Turasaba ko z'Imana aho hanze nukuri bo bishingira bakabitubwira ati ibi bintu narabibonye, naho ntavyibonye ko naribonye kuri banaka na banaka. Kubera ko Imana ni Imana y'urutonde, Imana ntuyisiga, uriruka. Etape wasimvye uragaruka tu, uragaruka. You come back, uragaruka. Hari ahantu umuntu agera akagaruka avuga ati burya nibaza ko nari nkeneye ibi, wasanga wagarutse. Nico gituma rero inyigisho nk'izi ziba ari nziza cyane. Aho rero tuba pendant la semaine tukavugana ukuri, tukavugana ibintu biri pratique, tukavugana ibintu tumaze. Donc abantu bateguriza inyigisho n'abantu baba bafashe umwanya wo kwiga bakaraba, bakavuga bati kubera iki none hari abantu benshi bariko baravuga ubutumwa bwiza, kuri abantu benshi bariko barakoreshwa n'Imana, ariko nitubone ibintu bifatike nikiko kiraba. Ubwo abantu bariko barabikora nabi. Hamwe umuntu yo kwiyumvira ati ni gute mu ishengero ndaba abantu bariko, ni gute tumenya ati umuntu ariko arirabira gusa, ni gute tumenya ko umuntu ariko arakurikira koko, mbega umuntu ariko arapfa mu Mana n'ibindi. Izi nyigisho rero abantu baba bicaye bakaraba bakagendereza bakavuga bati rero ndibaza yuko ibintu bimeze uko. Ni kubera iki umuntu yigishije gatatu mu ishengero aca yumva yo utanguza ishengero, hamagiye kuritanguza bikaca bipfa? Kubera iki yarafise ingabire bigapfa? Why? Kubera ko umuntu
umunsi umwe imana imugiriye ubuntu akavuga nka profesi kandi ikaba akaca agenda gutanguza nk'igikorwa kuri YouTube ca profesi hama ukabona biranse sivyo kubera why donc nivyo bibazo abantu bariko baribaza bakibaza ibibazo byinshi bavuga ati ubwo ntiyoba hakenewe ibi bintu umuntu akamenya ko ari umubebe vya vrai akamenya ko ataramenya gusenga akigishwa gusenga akamenya ko ataramenya ijambo ry'Imana akiga gusoma ijambo ry'Imana koko sivyo umuntu akabaho ubuzima bw'umwemu umuntu akisonzesha agasenga akarondera Imana koko sinzi ko muriko murantahura rero inyigisho nk'izi naho ziva ni kugira ngo tube aba follower bazi ibyo barimwo sivyo bazi ibyo barimwo erega n'igihe Imana ishobora kubwira ati umu evangelist ariko ni wicare Imana irashobora kwicarika neza ukicara ndabwiye ngire kwicarika urashobora kugira umuriro w'Imana ukaduga imisozi n'ibiki byose ukacugwara kubera kuruha umubiri uraruha sivyo none ukacumara rero inane ahantu yega Imana hajya yakwicaritse yega ntibavuga ngo icara sivyo canke umukozi w'Imana TD Jakes Imana yaramwicaritse yamwicaritse umenga amezi 9 ibintu byabaye yamaze umwanya munini yarakora avuga ubutumwa bwiza gose akoreshwa muri Etats-Unis hama umwana w'umukobwa we witwa Sarah Jakes aca twarinda imyaka 13 13 ans muravyumva ivyo bintu 13 ans yari shoke ya mbere ku muntu nyene urona azwi ari hejuru abantu barondera ahanura abantu ageze kugwega avugana n'abakuru b'ibihugu n'ibiki byose nyene byashiye bigenda rero yaciye adesida guhagarika ibikorwa byose aca amarana umwanya n'umukobwa wiwe arabana nawe aramuherekeza kugeza avyaye hamaragaruka kubandanya akorera Imana mu bintu bituma Sarah Jakes afise umuriro wo gukorera Imana cyane kubera ico kintu ho yamukoreye kumera kuvuga ati je wumviriza ivyo ni ivy'iwawe je Imana yamagariye amahanga guhindura abantu nta bindi allo madamu wawe agomba vyara ati oya ndi ku murimo w'Imana mwana aragwaye oya ndi ku murimo w'Imana Imana iraza kumuraba sivyo cyo gituma rero Imana ikeneye twebwe iragukeneye wewe ukenera rero iraza kwigisha priority irakubwira ngo urutonde n'uru ni God family and ministry ni God Imana family and ministry hari abandi tubigira uku ministry family and God hari tugira ngo family God hama ministry rutonde n'uru niyo byashika umwana akagwara kuri eglise bagusaba guterera amafaranga yo kugura ingoma bakashobora gutelefona muhira bakubwira ati umwana aragwaye agumaje mu bitaro bakeneye 500,000 amukacha wa eglise kandi bavuye ko umwana wawe agwaye akavuga ati ni Isaka ndamutanze kuri ikintu nkoze Imana ndazi ko izonkiriza umwana hama ukaca ushika muhira ukaca ushanga yapfuye Imana yaguhaye agakiza
izokwakira mu bwami bwayo hanyuma ivuga ati ngo mwana wanje wigeze kubura ubwenge. God, family and ministry. Madamu agwaye ukabona akeneye kubana nawe igihe umwanya munini canke abavyeyi canke umuvukanyi, urashobora gusiba dimanche nta kibazo. Urashobora gusiba kuri eglise ukagwaza umuvyeyi, nta ngorane, si icaha. Sivyo? Nukuri nta kibazo. Niyo ahabwa icyo ukora ucwandikira message bene data mu bwami ukavuga ati pasteur mama yagwaye ari muri reanimation ndi kumwe nawe. Hama pasteur agacaje imbere ati mwene data Aristide yagwaje, reka tumusengere. Tukamusengera. Hama abafisa akanya baze kumuraba barabe ngena merewe. Hama rero niyo umuvyeyi niyo yakira azogira iki? Azogusenga dimanche. Nta ngorane. Umwana wari ko arajigumira. Gojewe Imana gojewe. Gojewe Imana yampamagaye. Gojewe Imana iri imbere. Imana arakubwira ati nje jageze kunsiga narabasenga intaye. Je nageze gusiga madame. Ngiye kuri eglise. Ngo arancereje ndamusiga mfata Bibiliya. Ndamusiga ndatambuka ngeze hari imbere. Ico gihe sinari umupastori ngo hari gikorwa kanaka kiriko ntegezwe kuba ndi hari ku mwanya. Nagenda muri eglise gusa kwicara nkumviza ubutumwa bwiza. Nca ndamusiga ngeze imbere natamutse iminota 10. Ndorumba ijwi rimwe mu mutima ati none ntubwa wewe uje gukora iki ngaha? Ijwi vya vrai mu mutima ati nk'uje gukora iki ngaha? Nca ndasubira inyuma yarandavye aratwenga. So God, family and ministry. Igikorwa ntigikuriti mu muryango oya na gato. Nico gituma rero zinyanyigisho tuvuga ngo Imana ishaka twebwe rero imanze idufashe. Ariko ibyo nivyo nibikura ko tuvuga ubutumwa bwiza, washobora kuri ku kazi ukumva mpemu yera arakurongera kubwira umuntu Kristo, sivyo? Ukamubwira Kristo, urukundo rwa Kristo. Washobora kuri muri bus ukamubwira urukundo rwa Kristo. Washobora kuri uri muri voyage ukabwira umuntu urukundo rwa Kristo. Ushobora guha amafaranga umuntu umufashije ukamubwira urukundo rwa Kristo. Ushobora no kuri eglise ushobora kubwira umuntu urukundo rwa Kristo n'ibindi. Ivyo Imana ntibituza na gatonya, ariko Imana ishaka twebwe nukurira dukeneye twebwe nyene. Murabona ko nakoresheje umwanya uno munsi wabaye umunsi mwiza, wabaye iminsi nyene wo kuyaga ibibazo. Nibaza ko kwa kane nzoza turangize. Ego murakoze cyane. Sinzi ko hari ikindi kibazo mufise cyangwa commentaire hama turangiza. So muri make rero muri byose hamwe Imana ikeneye twebwe bene data, twebwe ikeneye. Ego Imana ishimwe. Jewe nashaka kugira ngo tubaze dukomere amashimana muri uyu mwanya mwiza. Sinzi nagumye mbaza ibibazo mugabo nuda kubaza ikibazo kuko heje uvuga ngo nzoza kwa kare duheze. Nico gitumye cembaza cemfata ijambo. Sinzi ko ari wo mwanya wari watekanije mpemu yari yakubwiye canke ko ushobora gusanga ndabivuze kubera nibaza ko nimba ari bihe abana b'Imana dukeneye kwiga niki ni muri ibi bihe nyene kandi dutekanye dufise umutima uri hamwe. Je ku bwanje ibi nkibi
nabikunze kandi turagushimira uburyo witanze. Nukuri nanifuza ko ngira ngo hari byinshi tuba duhajije, hari byinshi duhajije. Muri ivyo duhajije harimo no kwiga, kumva ko umuntu atekanye akiga akamenya by'ukuri uwo Kristo. Ngira ngo narafuwa pase nimba ntihenze, mwari mwatwemereye ko tuzofata umwanya tukaja no ma equipe, sivyo? Ngira ngo ntibagiye nabikunze gose, kandi ku bwanje nari numva ko vyonaba. Mwana nk'ubu twavuye mu vy'ibikorwa ari ukwizera ari twebwe Imana ikeneye, cyangwa igikorwa cayo ari ukubwira ubutumwa abandi, tuja mu byo gukura mu mpemu. Hama turavye ngene kuri etape ya gatatu ngene biza gukurikirana, mbega n'Imana, umuryango na ministeri n'icahe. Je ku bwanje nabonye vyirukanze cyane, ku bwanje duhereye na hariya ubwa mbere ari twebwe n'Imana ikeneye, cyangwa ari ico kuja kuvuga ubutumwa bwiza. Nibaza ko byari ikintu twari dukwiye kwicara hamwe. Mwavuze ijya proposition mwe mwapropoje, tukicara mu ma equipe tukabanza tukabiganira ko silofoye ko dusarangwa n'ijambo ry'Imana bose, kugira twumve kumwe, tunabone kumwe twese. Uko mbona ari ibintu bikenewe cyane n'ukuri cyane, ari ibi byo gukura mu mpemu bigenda biranga abo bantu, uko mugenda mwabivuze mwanya muto mwirukanga. Nibaza ko tubikeneye navyo cyane, ari ibi byo kugira ngo tugire priorite, nimba ari Imana urwo rutonde, ni ibintu bikenewe gose. Tukiga tukaganira twese, tukumva bikatunyura, tukavyumva kumwe nk'abavukanye, nk'abasangije urugendo. Rero kwara kubashimira ubwa mbere, propose yuko ahubwo aho kuza ngo muheze, reka tuzofata umwanya tuganire, ko Imana yari yabazanye nyene n'ubundi turabiryoherewe. Mfata uwo mwanya, nimba tworondera n'undi mwanya, kubera n'ubu duhera ni nka saa moya saa mbiri ukabona yageze. Nimba tworondera n'undi mwanya naho hoba kwa Mungu après midi, tukicara tukongeza umwanya tukaganira. Nibaza ko ku bwacu twe ntibyo dutemba nabi. Yari yo intervention gatoyi nashaka juste kugira ngo murabe kamwe mvuze ngo nzoza guheza, murabe ko mwokongera ko akandi, hanyuma Umwami Yesu abagire neza. Twarabiryoherewe cyane kandi wenje wa bien, niko tukunda kubivuga. Umwami Yesu akutugire neza. Nivyo birakenewe ko umuntu yongera ko igihe, kubera ko deja nk'icigwa c'uno munsi tugiye tutacize, kandi ico canadusaba kugira ya migwi. Ariko nibi tukoze n'ibintu byiza cyane, tongere tumushimire cyane kubona yazanye bijya bibazo, kubera nivyo byatumye ibintu bigenda. Kandi ni byiza ko tureka mpemu yera gakora, twamenye no tudependinga ku manote cyane, naho navyo nyene bikenewe. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Umwami Yesu abahezagire.